tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti nikizosura kunaka ugira uza hawo nyene. Umvise Imana kimwe mu by'umwungere agira intama no gufata ikomeretse akayisomoza umuti akayivura. Kazetarabaya nk'emu yari yambwiye gutya, uno munsi nzoba ndi kumwe n'intama zanje mu ruhongore rwazo. Uno munsi ziko turavuga ya majambo, umuntu wese yajya komeretse ndadekaraye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese umwungere mwiza ari hagati mu ruhongore rw'intama ziwe, ari hano mu ishengero ryiwe kugira ngo seta kibrahada umuntu wese yaje atabona ingene aza kurya, umwungere hano hantu kugira mugaburire. Izere umwungere mu izina rya Yesu Kristo. Mande zibrahade umuntu wese yavunitse mbwa yakweza amaguru akaza hano, umwungere yambwiye ngo uyu munsi zoba ndi mu ruhongore rwanje ndiko ndasomoza umuti izikomeretse, ndiko ndikorera izumugaye izavunitse mu izina rya Yesu. Sharaka mande sitarabrande amande sibraka rabashakatalaba. Umwungere ari hano, umwungere w'intama ari hano, umwungere w'intama ari hano, umwungere asketalabrande sika hatalabrinda. Yesu avuga ngo ni je mwungere mwiza. Somera Yohana 10 uri nko ku murongo 8 kumanuka. Yohana 10. Oh my God. Abanyitangiye bose bari bisuma n'abambuzi, Ego. ariko intama ntizabumviye. Ego. Ni jewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka icanya. Kazataraba so mwe majambo uciye muri jewe wese. Ni jewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka icanya. Vuga ati ndaronka icanya mu izina rya Yesu. Ndaronka icanya mu izina rya Yesu. Vuga ati ndaronka icanya mu izina rya Yesu. Vuga ati ndaronka icanya mu izina rya Yesu. Oh hallelujah. Mukavuga ngo uraho icambere niwe mwungere wanje. Bano uze kwicara ahantu no munsi ndabigusabye kumibaza z'Imana. Wibwira ati uhoraho niwe mwungere wanje, uhoraho niwe mwungere wanje, uhoraho niwe mwungere wanje, uhoraho niwe mwungere wanje, uhoraho niwe mwungere wanje. Mbwa ukiko avuga ivyo ubona uguproteja, ubona ukuvura ukomeretse, ubona ukwikorera ucumbagira, ubone uri hafi yawe uguproteja. Twese tuvuga ati uhoraho niwe mwungere wanje, uhoraho niwe mwungere wanje, uhoraho niwe mwungere wanje, uhoraho niwe mwungere wanje. Hasakarabaya ndaneze ko mse mwungere. Icyakabiri cyangwa uhoraho ni mwungere wanje sinzokena. Urazi ivyimvira afise afise ivyimviro vyitunga rihebuje ry'Imana. Avuga ati uhoraho ni mwungere wanje sinzokena ikintu na kimwe. Uri mwungere wanje sinzokena. Nina kazebaya bana bavuze ngo sinzokena lana ariko aravuga ibintu materiel gusa, ariko aravuga ibintu mu madimension atatu. Ikintu cya mbere ariko aravuga ko nazokena ibintu physique, icya kabiri nazokena ibintu spirituel, icya gatatu nazokena ibintu emotionnel. Bugati uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Wibone ni wakenera ibintu physique, uwo ni mwungere wawe azosupplying ivyo ukeneye. Icya kabiri ni wakenera ibintu bikora ku no mubiri, uhoraho ni mwungere wawe ntuzokena. Mbwa ni wakenera ibintu spirituel, ni wakenera ibintu emotionnel, uhoraho ni mwungere wawe nawe nyene ntuzokena. Ni wakenera revelation mu gihe kanaka azoguha revelation ko niwe mwungere wawe. Ni wakenera support kanaka, uhoraho ni mwungere wawe ntuzokena. Hallelujah. Hasakarabaye. Vyiyumvira ibihe
ivyiyumviro vy'itunga ryiwe rihebuje sinzokena. Ninakenera amahoro sinzokena amahoro. Ninakenera umunezero ndiko ndatusha ibintu vy'umushaha sinzokena umunezero. Ninakenera protection sinzokena andi mu vy'umubiri. Ninakenera amafaranga sinzokena. Ninakenera kazi sinzokena. Ninakenera abagenzi sinzokena abagenzi. Kubera iki? Uhoraho ni umwungere wanje sinzokena. Shataraba shakaraba. Haleluya. Bandanye usomere uwo murongo bwacungura umwanya. Uyu wo muri Zaburi 23. Igisuma Zaburi 23 verset 1. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, amvyagiza mu canya c'ubwatsi. Twese tugatamvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye. Amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye. Ibi bisigura iki? Ibi bisigura ngo umwungere wacu arazi ibyo dukeneye. Ageze kutuvyagiza atuvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye. Bandanya uwo murongo. Andongorera iruhande y'amazi adasuma. Andongorera iruhande y'amazi adasuma. Haye. Aremesha umutima wanje. Twese tugataremesha umutima wanje. Anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu. Twese tuvuga ati naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Bari Imana, reka ndababwira iki kintu. Umuntu wese arashobora guca ahantu aho birayita ngo mu mwonga w'igitutu c'urupfu. Nigihe ivyari ivyizigiro bitakiri ivyizigiro. Nigihe ivyari inkomezi zawe wumva bitakiri inkomezi zawe. Nigihe womenga ivyari ivyirato vyawe ntibikiri ivyirato vyawe. Nta hantu umuntu aca. Dawidi yavuze ngo naho noca, yavuze ko ari haba, mbwa yavuze ati naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Urazi igitungo atazotinya, umviriza akarongo yaciye avuga ngaho. Sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje. Kuko uri kumwe nanje. Havuga ati naho noca ahantu numva inkomezi zose zaheze azonsubizamo inkomezi kubera umwungere wanje arambabaye kandi abonye inkomezi zanje ziheze asubizamo inkomezi. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe akaronda gakunda nivyo bimpumuriza. Aba ngo inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Inyobozo ni iturongora igihe ugiye guhusha inzira akakugarura, igihe ugiye kuvuga utariko akakugarura. Muga ubuhiri afise ibintu bibiri. Icambere afise inyobozo. Muga inyobozo ni ku bwacu kugira tugumize mu murongo. Muga ubuhiri si ku bwacu. Mu maboko yiwe afise inyobozo, muga afise n'ubuhiri. Ubuhiri n'ubwiki wibere yigura intama ziwe. Muyandi majambo ndumwongera ari pre yavuze ngo umucangero abonye idubu n'intambwe ariruka ngo kubera umucangero. Mugabo umwungere mwiza aravyafonta. Muga abafisike abafise ubuhiri mu maboko yiwe. Ubuhiri ni kubijanye n'umwasi. Ubuhiri ni kubijanye n'amasituation. Hari amasituation Yesu akosoza ubuhiri. Hari ibintu mu buzima bwawe akosoza ubuhiri. Ego hari inyobozo akubwira ati kata gutya bandanye uvuga uku bandanye ucaha. Mbwa arafise n'ubuhiri ku madubu, ku ntambwe, ku bikoko bitandukanye. Andiko navuga impemu zataka ubuzima bwawe zirakubitwa ubuhiri mu izina rya Yesu. Dawidi aravuga ngo inyobozo yiwe irampumuriza. Muyandi majambo sinzotirimuka, sinzotsitara kwibuye. Azogenda mbwira ati cangaha aho ntuhace nuzokwiboma. Hari inyobozo yiwe akuyoboresha igijambo ryiwe, agenda gukosora, agenda kwigisha, agenda kubwira ibintu kanaka. Mugabo ivyahejeje arafise n'ubuhiri mu kuboko kwiwe. Ari ngaho vuga ati umwami wanje arafise n'ubuhiri bwo guhana, bwo guhana, bwo guhana, bwo guhana umwijima wose. Hari abantu bamwe bamwizerera kuri dimansiyo y'inyobozo gusa. Mbwa nari kuri dimansiyo y'inyobozo gusa, arafise n'ubuhiri mu maboko.
bwo kukuzigama, bwo kukurinda. Murabona umusiti yajya, nta musiti bashobora gushyira nk'ahajyanye ari amaboko masa, baramuhereza akantu k'akanembo, gati umuntu wese aza kwinjira ngaha umuhanure ku neza yase ukubite. Nga Dawidi rero ikintu kinjohera mu byo yavuze ngo inyobozo yiwe n'ubuhiri bwiwe nivyo bimpumuriza. Twese tuvuga ati birampumuriza. Nani ndamuravye nkaba nzi ko atanamwe nzoshika ngo areke kunkosora, ivyo birampumuriza. Mugabo ninashika mu bintu mu masituwasiyo agoye nkaba nzi yuko hejuru yanje hariho umwami afise n'ubuhiri mu maboko yiwe. Kubw'icyo kintu naho nyene ndarema, ava ngo naho noca mu mwonga gw'itutu cy'urupfu sinzogira ikibi ninya kuko ari kumwe nanje. Haleluya. Vuga ati ndafitiye confiance Imana, ndafitiye confiance Imana igendana nanje. Oh, tugende ariko ntangure kwinjira mu kigwa cyanje ubwese bwakinjiremo. Tugende hariya muri Abami ba mbere igice cya 17 usomere uhereye nko ku murongo wa 3. Ritiva hano ugende werekeye iburasirazuba. Hera ku murongo hejuru gatonya. Bukeye Eliya w'itishubi umwe mu bagerereye i Gileyadi aragenda barira Ahabu ati ndahiye uguhoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli ati niwe nyene nsavye yuko atakime kizotonda canke imvura ngo ikoroke muri imyaka atari jewe mbivuze. Subiramo ako kantu ntunze. Ati ndahiye uguhoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli ari we nyene nsavye yuko atakime kizotonda canke imvura ngo ikoroke muri imyaka atari jewe mbivuze. Bandanye. Hanyuma ijambo ry'uhoraho rimuzako ritiva hano ugende wereke iburasirazuba winyegeze ku mugezi Keriti ahahera iburasirazuba bwa Yorodani. Uzohora unwa ku mazi yawo kandi nageze ibikona ko bizohora bikugaburira. Twese tuvuga ati provision divine. Somera ko kantu nyene ati nageze ibikona ko bizohora bikugaburirayo. Bano mwese munazi no histoire ngene yagenze. Dawidi umunsi umwe nako Eliya aproklama ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo uhereye uno munsi, yavuze ibintu bibiri ati nta mvura izosubira gukoroka iva ku ijuru iza hasi ku isi. Ati cya kabiri nta nikime kizotonda ku vyatsi. Okay, cyamwiyumvira isi itagiramwo imvura atanikime. Ikime ni y'amazi atonda ku vyatsi mu gatondo iyo harayakanye. Araprokama iryo jambo kandi bica bimera uko nyene. Ntihagira imvura isubira kugwa, ntihagira nikime gitonda ku vyatsi. Mwumvirize iyo kao yaciye itanga uruhereye uwo munsi. Imirima yose ari ku misozi yaciye yuma, ibikoko mwumva ko bitowata amazi hari. Haba ibintu bikomeye cyane n'abantu baratangura gupfa kubera iki kintu. Kandi ibyo bice bikuta imyaka 3 irenga bimeze gutyo. Dawidi nako Eliya ahejeje kuvuga ivyo, ndakunda Imana. Imana ikivuga ati Eliya wewe va ngaha genda ku mugezi Keriti ugumeyo. Ati uwo mugezi ni washikayo hari ibintu bibiri nagize. Icyambere uwo mugezi nawuzigamye kugira ntukame, kuko yindi migezi yose yari yakamye kuko inzuzi imvura ntihari kiragwa. Ati mugo mugezi nawuzigamye kubwawe. Ati uzohurwa amazi yo kuri uwo mugezi. Icyo cyabaye icyambere. Muga kubera Imana izi ko umuntu atotungwa n'amazi gusa, iba yashizeho n'ikindi kintu ikimubwira ngo nahaye itegeka ibikona yuko bizohora bizana ibintu bibiri, umutsima n'inyama. Ati bizogusanga kuri uwo mugezi ushaka kunywa amazi uzonywa kuri uwo mugezi, hamushaka ivyo kurya igikona kizomenya amasaha yo kurya kikuzanira ivyo kurya hama ufungure. Eliya turakoze. Eliya cavuyo yari acaragenda no kuri wa mugezi, sinzi ko yubatse akazu acayigumira ngaho. Saa sita igeze igikona cyaba gifashe umutsima ngene cyatwara ivyo bintu n'ubu ndacavyibaza. Sinzi ko igikona kimwe cyazana umutsima
ikindi kikazana imboga, ntavyo nzi. Sinzi ko igikona kimwe cyangwa kimwe cyazana agatsima gato gato Eliya akavyegeranya bishitse. Iyo bica hose umutsima uhaza umuntu, sinzi ko igikona cyo gushobora. Mugabo Imana yari irasiye uko yabigize ntavyo nzi, yuko ari ibikona vyagezwe vyahawe itegeko n'Imana kuzana umutsima biwuzaniye Eliya, kuzana n'inyama bizizaniye Eliya. Igitangaje rero nuko igikona gisanzwe gikunda n'inyama. Mugabo sinzi ko Imana ari kupapeti. Iyo bica hose je nibaza ko ari kupapeti, kandi kupapeti ku buryo kiratora inyama kikumva nikishaka, kikumva kigize saje, kigize ubwenge bwo kuyishira Eliya iyari. Ikindi kibazo nibagije, mbega izi nyama cyazikura he? Cyoba cyagenda ibwami kigasanga ahantu bagize kigatora kigatwara, navyo nzi. Cyoba ari Imana nyene yagiha, navyo nzi. Mbwa icyo nzi cyoco cyaragenda kigatora inyama ahantu, kigatora umutsima ahantu, ntibicumba ntibibaga, mbwa kigatora inyama ahantu, kigatora umutsima kikawuzanira Eliya ahantu kanaka. Bana Imana, iyi Imana ndiko ndavuga ni Imana nzimiri ikiriho. Iyi yakoze ibi bintu ngaha ni Imana ishoboye kubikora muri ino generation yacu. Tukwizera gushikamye. Umunsi wa mbere Eliya acabona igikona kiraje pa gishikanye izo nyama, cyashimubwira ati okay, shima Imana wihereze, kiracigira. Eliya agafata agashima Imana, agafungura umutsima uzanywe n'igikona n'inyama zizanywe n'igikona. My God, arajya umunsi wa mbere ati basha datangwe yari ryo rya mbere, nta nahandi hano muri Bibiliya ndabona vyabaye. Ahejeje kurya akagenda kuri wa mugezi akanywa, biraba rimwe, biraba kabiri, biraba gatatu, mu gisagara inzara ikiyakwita abantu. Hari undi mugabo ariko ajya inyama, ibikoko vyapfuye, amazi yakamye, abantu bamerewe nabi, inzara mu gisagara irahinda. Hari undi mugabo, umuntu w'Imana ari ahantu yumva Imana, ari mu kibanza Imana yamubariye, ariko arajya neza, anywa n'amazi uko agomba. Bana Imana, naho turi mu bihe bibi turafise Imana. Oya nimwanyumvise, naho isi iri kiraca mu bihe bibi, ishengero rirafise Imana. Yani igihe cyose ishaka ko abantu bayo batandukana n'abandi, ibakura mu kivunga c'abandi. Biva ngo gushikaho nzoshira itandukaniro ry'uwizera Imana n'utayizera, ry'ukorera Imana n'utayikorera. Imana muri yo afere, kandi mu bihe bibi nyene ni Imana ishira itandukaniro ry'umuntu yizera Imana, ry'umuntu yakoreye Imana n'umuntu atakoreye Imana. Ni Imana ishira itandukaniro. Nituwave tuja muri gwinshi twese tugwe tuvuga ngo ibintu bimeze nabi, bimeze nabi. Izera Imana, turi ishengero dufise Imana nzima yahisemo kwama ikura abantu bayo mu kivunga c'abandi bose. Eliya arajya umunsi wa mbere, arajya umunsi wa kabiri, arajya umunsi wa gatatu, vrema biraryoha. Umunsi umwe avyutse mu gatondo aca asanga kakagezi ka kane. Mwese musha mwumva ko ubuzima ntibwari gusubira gushoboka aho. Anagomba babwire ko ari bitangaza Imana ikora mu mwanya kanaka, mundi mwanya kanaka ikabihagarika. Ngo ukwiye kumenya ngo igihe akagezi gakamye cyangira iki. Ubwa mbere nariko ndananywa ngaburiwe n'akagezi cyangwa ngaburiwe n'ibikona. Mbwa urero birakamye, ukwiye kubijya kazetara braya. Akagezi karakama, gakamye ndakunda attitude ya Eliya. Bana Imana, reka ndababwira akakantu. Mvuze akagezi mwumve ikintu cyahora kigutunze, ikintu cyahora kikugaburira, ikintu cyahora wahora uryamyeko. Gashobora kuba akazi kakitwa akagezi. Ashobora kuba papa cyangwa mama ari wara akagezi kawe. Ashobora kuba umurima kanaka ukavuga ati umurima vrema uri akagezi Imana yatoboye ku bwanje. Kandi mu gihe igoye ako kagezi kaguma kaguha amazi, abandi bakanyoterwa ntunyoterwe juste kubera akagezi katobotse umwanya kanaka. Akagezi gashobora kuba ibintu kanaka gukora
ushobora kuba ari akagezi mbwa mu mwanya kanaka nagomba kubwira attitude ugira hari ibitangaza bitamara ubuzima bwawe bwose hari ibintu Imana ikora bitamara ubuzima bwawe bwose mugabo nawe ubona umunsi kanaka umenga akagezi kakamye nagomba kubwira ubwa mbere attitude wogira uvyutse umunsi umwe ugasanga akazi kahora kakuri haruwaye nta kahari ugasanga business yawe uri gutunze ntikiya functiona neza ugasanga umuntu yahora agufashe mu maboko aragusezeye ivyo bisigura iki bisigura ngo kakagezi kakamye mbwa akagezi kakamye hariho attitude wogira nshuti yanje kazetarabaya attitude ya mbere wogira ngiyi banza wibwire wiyibutse ko imbere yuko akagezi kaza wari ufise Imana imbere yuko erega umunsi yari yaproclama ati imvura ihagarare imvura igahagarara eri ivyerekeye akagezi navyo yarazi vyatangujwe n'Imana Imana niyo yakazigurije hama mukonekta nako kagezi iramubwira ati ngo tugende ku kagezi ngaka kazora kagutunga mu yandi majambo ivyeka ku kagezi si wewe bitanguje ni Imana yabitanguje niwe yagakreye ni nayo gukonekta nako kagezi vuga ati ni Imana yakreye aka kagezi kandi niyo yagaprotege kandi niyo yankonekse nako